duhereye ku murongo wa mbere 12 guhera ku murongo wa mbere. Aravuga ngo indanzi ng'ubugingo bushasha. Nuko bene data ndabahanura kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu bibimaze bizima vyera bihimbara Imana, niko kuyikorera kwanyu kugira ikimazi. Ndimushushanywe n'ivy'iki gihe, yamara muhinduke rwose mugize imitima misha, kugira ngo mumenye neza ivy'Imana igomba n'ivyo vyiza bishimwa bitunganye rwose. Murongo wa 9. Urukundo rwanyu goye kuruheye mwangi bibi mumatane n'ivyiza. Guze gukunda bene data mukundane gose muvyicubahiro, umuntu wese ashira imbere mugenzi we. Guze gushishikara nimugire urwangara, mukovye mu mitima gukorera umwami wacu. Munezerwe kwizigira ibizoba, mwihanganira amagogo, mushishikare gusenga. Mugabaniriza abera uko bakenye, mushishikare gutanga indaro. Ababahama mubahezagire, mubahezagire ntimubavume. Munezeranwe n'abanezerewe, murirane n'abarira. Muhuze umutima, nimushire umutima kubikomeye, ariko mugendane n'ivyiyoroheje. Ntimwite abanyabwenge, ntimusubirize umuntu mu nkoko ikibi yabagiriye. Mubabare gukora ivyiza imbere y'abantu bose, namba bishoboka mu ruhande rwanyu mwuzure n'abantu bose. Abo nkunda ntimwihorane, ariko muhe uburyo uburake bw'Imana, kuko handitswe uguhora n'ukwanje. Ni jewe nzobasubiriza mu nkoko, niko horagize. Ariko umwasi wawe niyasonza mugaburire, niyagira inyota mwicanyuma, nimba yovyemera. Kuko niwagira utyo uzoba umurunze ko amakara yaka ku mutwe, ikibi coye kukuganza kunesha. Yamara ikibi ukinesheje ciza, mwami naduhezagire. Turagushimiye kandi Mana, wanezerewe kuba dukoranye nk'uku. Bavuye hirya no hino baza bahuzagizwa, baza ngaha mu ngoro yawe, ahantu dukoranira ukahadusanga ngo duhezagire. Mu ndirimbo, mu majambo tugiye kubandanya duhumvira, n'umuhezagiro wongerekana. Turasabye rero ngo duhezagire ibyo dusabwa mu ijambo ryawe, tudashobojwe ntitwobigendera. Ariko turashima kuba twiyumviriye ko mu bihe nk'ibi, mu minsi y'iherezo nzosuka mpwemu wanje kuba ari n'umubiri wose. Uwo mpwemu kandi ngo niwe duhindura ngo tuba abana b'Imana bashitsi. Turakwinginze rero ngo duhezagire, utugirire neza. Turavyizigiye kubidukorera mu izina rya Yesu, amen. Ni mirongo nifuje ko twosangira ngo twibukanye Paulo yandikiye ishengero ry'Abaroma, ariko ayo majambo natwe aratwerekeye mu bihe nk'ibi, mu bihe vy'iherezo. Tumaze guhura tukakira Yesu, bikwiye ko vyogaragara. Kandi tumaze gukwegera tuhava mpwemu yera, mu gice ca 8 harabivuga, uwo mpwemu ni waduhindura, duhinduka abantu b'Imana, abana b'Imana. Iyo amaze kuduhindura rero biba bipfuye ko bigaragara aho turi, uko turi nuko kera twari, utegeka kuboneka ko hariho ubudasa. Imana idufashe, umwami naduhangaze. Paulo aravuga rero ati ndimwishushanye n'ivy'iki gihe. Nimba nguko ijambo ry'Imana rivuga, na Yesu yarabivuga ati kera bavuga ngo iryinyo kurindi, ukugiriye kumugirira uko ariko we cavuga ibinyuranye nuko. Tumaze kuba muri we nito dusabwa ko ariko twogenda. Umwami adufashe. Mugabo umuntu akiri mu mubiri nk'ubu, ariho Yesu yavuze ngo ugukubise mu musaya umuhindukirizo yundi aho n'ahandi.
umugiriye uko umugirire neza, tudafashijwe ntawe bishobora. Mugabo ko twegera umwami agomba ko twosa nawe. None ntiyabasengeye Yesu bamugiriye nabi ku musaraba ngo ntibazi ico bakubaharire, kandi na Stefano yuzuye mpwemu yera mbwijuru abona yugurutse abona Yesu ari iburyo bwa se wacarabasabira. Dukwiye kugera ku mwanya nk'uyo tukarengera ibiba biriho. Imana nidufashe, umwami naduhangaze. N'aya majambo nagira ngo twibukanye tuvugane ko kugira ngo twongere twibaze twishire no ku munzani kw'ivyo bidushobokera. Ariko uko twegera niko ka kamere ukwakera guhinduka tukaba abantu b'Imana bashitse. Imana nidufashe. Aba bantu yandikira aba Baroma, ishengero ryo muri Baroma nyene harimo n'Abayuda. Mugabo harageze ikindi gihe barirukanwa mu ngaho, ariko haragera ikindi gihe baragaruka, aribo batanguranye n'ishengero. Ariko haje habonetse nk'uko Pawulo yagenda akora, hari habonetse n'abandi bitwa abanyamahanga, nabo barakira. Ishengero rigizwe n'Abayuda nabo bitwa ko ari abanyamahanga, kubahuza ngo babe biyumve ko ricari coroshe. Ariko iyo dusenze Imana guhema akabamo atugira umwe birashoboka. Imana nidufashe, umwami aduhangaze. Aho bose muri rusange rero akabahanura ngene bakwiye kugenda. Mu gihe cya 15 yagiye ati mwemerane kuko n'Imana iba yarabemeye. Nimba ari umuyuda aje kuri Yesu hakaba umunyamahanga, aribo natwe twitwa abanyamahanga, Yesu akaduhindura umwe. Imana nidufashe, umwami naduhezagire. Ivyo umwami arabitugombera biguma canke vyoroha, bikwiye ko haboneka ubudasa. Uko kera twari, uko isi igenda nuko twebwe dukwiye kugenda. Umwami yamayiteze tibaranshingire ntahe aho bahagaze. Yesu ariko arabwira abigishwa biwe, yababwiye ati nahawe ububasha mw'ijuru no mw'isi, nuko nimugende mugire gute, muhindure abantu bose, amahanga yose, ibihugu byo bahinduka abigishwa ba Kristo. Bonyene ubwabo yarabona yagomba kubigisha, ntibari bwahinduke cyane, yarakakaza hagomba kumutabakigira canke bikomeye. Iyo bikomeye baramuka mugabo bashitse hahandi ukuzuzwa mpwemu yera byarakomera, ariko bakabaranye bahamagara Imana, kandi Imana yarakoranye nabo, bagiye kuja bakora ivyo bikorwa kuko bo nyene ubwabo bahindutse. Bidushobora guhindura tutarahinduka twebwe nyene ubwacu. Imana rero nidufashe, umwami aduhangaze, kandi kugenda nk'uko agomba birashoboka. Turiyugurura akagerera muri twebwe, ntikiba ari twebwe, n'uwari muri twebwe, umuha uburenganzira gusa ukamenya ko bishoboka. Imana nidufashe. Ndibuka umuntu umwe yari umutamu umwe w'umutegetsi muri Korea, amarero turahindura imirisho nk'uko bihora biba. Abari hejuru barabafata, uwo mugore ariyoberanya yambara impuzu zisanzwe, ariko haragera igihe baramubona ati nawe we, baca baramufata bamuta muri yombi, kandi bagira ko bamubwira bati ejo tuzorungwe kukwica. Afungirwa mu kuzimu, bati ejo tuzorungwe ku muntu. Iryo joro urumva ko ritaba ryoroshe. Ijoro nk'iryo ugira uti buraca bace banyica. Afungiwe mu gasho ko mu kuzimu, ariko mu nyuma niho yavuga ngene vyamugendeye. Asubira muri Nankana, yibuka akiri umwana ingene yahoragamo y'abana bakigishwa ijambo ry'Imana. Neje abo twari kumwe nanjye mvugana nabo, abantu bahawe kwigisha abantu n'igikorwa kinini cyane, kuko ntivyibagirana. Naho yo vyibagirwa ikindi gihe kanaka, haragera igihe uko ntiribora riravyuka. Ari ndani asubira muri Nankana, arabona ahanzinduka mfa, ati nguze ndibuse Mana ko nacinda guheba. Atariko vyongeye ndibuka warigeze Yesu guharira wa muntu mwari mubambanye. Nimba nk'uko wamuhariye nanje hamwe wo mparira ukanki birashoboka.
marira marira ukamburana cyo hinduka uzogukorera mbega biba bigishoboka birashoboka nyine upfa kumutakira arazi ingene aheza agakora haragera igihe ati nanje nimba wombarira nk'uko wariye wa mwambutsi aja yumva mu kwishurwa ishimwe rirurutse muri we indirimbo zo muri abana ziravyuka atangura kuririmba ashima Imana umwanya koba kariyo uwundi mwanya birahindutse ahinduka uwundi n'uwari ari hafi akamubona yarabona ko uwo muntu atari gihindutse muri we ikimuhi